Yo, mugisagara gushikayo ntagira aho njyama amagogo bamenshi inzara nkayirirwa nkayirara kubura icyo fata igisagara kikanyagira icuye kikabira nkahakwa no kuhapfira buje kita kwishe hajye gituma ukomera narakora ndose batubanje nk'abarungikira rimwe nkaburara utundi bakatunsahura gushikaho inyishu y'ivyo byose ko bukwiyahura uko iminsi itera ni kwa marushwa yagwira imuhira bandirira igisagara kinturira amajambo bambarira ryari cy'umurinzi bura amashuri arahagarara utwo ndonka nitwabakwira nikaze tugire bato makanda keretse yuko arakana gato bikikata kuriya tunaingia kushoto navyo shoto noche natsumoto mini papa yao hawo ni watoto zangu tena mama ya hawo na wapa kanyanya urumva we uri se wabo kandi uri nyina wabo none kubera iki wakuye Yes, bakunzi ba Miracle TV 257 mwamaze kunyibona nigarukiye ngaha kuri micro ya Miracle TV 257. This is one boy Valas Killer from Gentle Paradise aka BBC. Ndakwibutse yuko mbandi kumwe na Pasi Classic ari nyuma ya kamera ni wa mutipe yamafatira kamera neza wa ndi atigira mpereza amasana majugumira ni wa ndi yamanzana amasana mumenga yafashwe na trepie. So uyu munsi naho mwabonye nahinduye look nibire mu gisagara gikuru ndi ngaha Bujumbura mwari mumenyere cyane mu ntara y'Amakamba cyane mu gisagara ca Nyanza-Lac ariko uno munsi natembere kugira ngo mbandanye ndabazanira ibintu meze neza ndi kumwe na Mr nanje nzoronka canke ndamwite Mr nkiri ruguru ndamwite ngwiki nabafite amazina menshi koko reka arabibwira nandi mazina yiwe kuko jone novuga byinshi ntava ndamubeshera so brother urameze neza ameze fresh cyane ndashimana I am good brother cyo turatembera twagusanze ngaho mu mani kandi dorazi kuri umuririmbyi uri kubikora neza cyane banze bibwire kwanza hamuco bakorera ka kantu nyene man. It's your boy M-Knife Jimbo aka Giswikinobera aka Baba Yeo aka Mama Yeo from Raw Business. So nibaza ko bihagije umuntu ndamubwiye uko acatahura M-Knife Jimbo ariwe kubera aramaze kumva ibikorwa byinshi biva muri M-Knife Jimbo biva muri Raw Business nanje ndimo nibaza ko umuntu avuze uko acatahura ningoga. Brother kubera iki kwita mama yawo kandi tubona ko umuntu w'umugabo man kubera ko bavuga ati mu Kirundi twavuze dusanga umugani bavuga ati ikibura nikiboneke ni mama w'umuntu re nanje muri rap ikibura nikiboneke shoboy M-Knife Jimbo urakabura nikaboneke muri rap nico gituma watumye uririmba ati ntimwibone ubwana si cyo cyabitumye mugabo byarabaye ngombwa ko ndirimba ntimwibone ubwanwa kubera hariho abusanga nyine babwibona usanga bibona ubwanwa muri no rap ariko ikintu no babwira nuko ubwanwa butarapa ubwanwa ntibwigera burapa na rimwe buguma bwihoreye harapa rero taraye umuntu ntabwo ubwana burapa canke ubwanwa ubugabo harapa taraye umuntu ntarashika cyane kuri ntimwibona ubwanwa gatoyi cyane ku ndirimbo yawe nkiri ruguru indirimbo yankozeho cyane nanje yanjyoheye cyane gatoyi kapela gatoyi mugisagara gushikayo ntagira aho njyama amagogo bamenshi inzara nkayirirwa nkayirara kubura icyo fata igisagara kikanyagira icuye kikabira nkahakwa no kuhapfira buje kita kwishe hajye gituma ukomera narakora ndose batubanje nk'abarungikira rimwe nkaburara utundi bakatunsahura gushikaho inyishu y'ivyo byose ko bukwiyahura uko iminsi itera ni kwa marushwa yagwira imuhira bandirira igisagara kinturira amajambo bambarira ryari cy'umurinzi bura amashuri arahagarara utwo ndonka nitwabakwira harari inzara hakazinduka inzigo narababara mbuzi uwo ntwaza imizigo town niko kwita umusezi ndemera ndaba umushenzi nangura gusegerereza n'imbere yabo ntazi kwambara neza ryarabaye iciro ry'umugani zari zarampereyeko mbere ntakigira isoni muhira twaratamba mamari kararirimba none kuva tumuhamba ubuho turacyura intimba mana kibasumba niwe nizeye yuko uzoma nkaranamba rabamba rabyote lamazi lamyembe la blochette
niwe nizeye yuko uzo nkiza yatemba nanje nkabona kuririmba nkareka gucura intimba papa mama magiye kare ndazi nzobabona mwaseze yisi ariko mu mutima turabana nagwanye keshi nguvu ziriko ziramperaniye isi niye nkunzu birikira nyihakana kwiruka ntaruhuka mu nyuma ngira impanuka umutwe uhakwa kumeneka n'amaguru aravunika nja mu vyo guteseka mbura uhaseruka bugi vyakurikiye n'amosozi yokoroka Mnavyimbo indirimbo y'amajambo nkayo brother ni true story canke ni iyo ni true story bwo n'ubuzima nyene naciyemwo bica bimanyene ko no kwandika iyo ndirimbo kugira ngo igihe cyose izokwamenyibutsa ivyo naciyemo inyuma kandi hariho n'abandi bantu usanga barabiciyemo canke barabibayemo canke babibamo n'ubu donc bagira icizere bamenye ko bucana yandi ejo bishobora guhinduka bikagenda fresh ya ati umukama ni witize ko azoba nkara nambara vyoteraki mbese Natasha yakoze ku buzima bwawe ko tuzari uyitara amazina bo ni kwera ari umuririmbyi w'umurundi kandi tumaze kubona ibikorwa vyiwe bimaze gutera intambwe rero yari just kubwira Imana ati ndifuza one day nanje ibikorwa vyanje bizotera intambwe bifungurire batoyi banje biteze n'imbere igihugu canje nkuko ivyara namba navyo biriko birabikora yari juste support kubera n'umuririmbyi w'umurundi sinari kuvuga Rick Rose ataho tuzora ariko Natasha n'umuririmbyi w'umurundi ni bon ya idea mu kwandika indirimbo yawe haraje mwora namba niki kintu wasaba Natasha bo ndamukunda courage ndakunda uko akora kandi ndakunda n'ukuntu afasha cyane donc aradukafisa aradusangira n'abandi rero nivyo bintu numva ndamushimira ko kandi ndamukundira ya mu ndirimbo zawe nyinshi arakunda kuza indirimbo zo guhanura indirimbo z'ubuzima indirimbo cyane ukafokasinga cyane ku buzima bugoye cyane aho aririmbye n'indirimbo uvuga ati nanje nzoronka idea yavuye he brother mboni kubera ubuzima nyene bwankubise ikonji nikonzi irambabaza cyane iratuma cyane iyo ndiko ndaririmba no ririmba donc ikintu umuntu wese azakumviriza aza kugira ikintu asigaranya pana ko yumviriza indirimbo nyene pour kumviriza indirimbo aza kugira ikintu imwigishije urabona nkajya mvuze nanje nzoronka hari abantu benshi nga kwisi nta muntu numwe yigera aronka kwizi nabo wumva bagwiza tunga wumve bazinduka barondera bazinduka nawo usanga muhira kiryamye sayine azinduka genda donc rero kwisi niko bimeze ufise bike yifuza kuronka vyinshi kandi n'ufise vyinshi yifuza kuguma aronka rero twese twifuza kuronka abantu bakunda nanje nzoronka amako hejuru kuri Miracle TV nibaza gata muntu numwe ati yifuza kutazoronka yeah brother indirimbo nanje nzoronka indirimbo mwakoranye n'umuririmbyi bari basanzwe bazi indirimbo kwa navuga ati ifise n'amasanamu meza ide yo gukora amasanamu nkajya yavuye brother bo nibaza ko twarumvirije audio turumva ivyo dushobora gukoresha muri video bisa n'ivyo twaririmbye muri audio hama twaricaye hamwe nyene n'uwo twayikoranye Obelix kandi nawe nyene ndamushimire cyane kubera yaramfashije ataca nsaba nibaza ko ebana yubahwa hari hose ya brother ntaragirane urakunda kuvuga cyane ku ndirimbo z'abantu bafise ubuzima nkanovuga nk'ubuzima bw'abana mu ibarabara canke iki niki kintu utekereza cyane ku bana bari mu ibarabara canke ku bana novuga ati badafite kibaserukira bo jeni waza yuko nanje burya buzima narabuciyemwo n'ubuzima nzi bubabaza kandi cyane rero donc nga kwisi ifoko tubaho tunezegwane n'abanezerewe tubabarane n'abababaye rero abababaye ifoko tubaha ikiyago tukabaha kwizera tukabaha ukwizera donc tukabizeza ko bucana yandi ibintu birahinduka urashobora kuba uno munsi umerewe nabi cyane uvuga ati Imana yoba yarameze mugabo turashobora guhana ahantu kwizera kugira ngo tubandanye nyine dutera intambwe aho nari nkiri mu buzima bw'umuziki wawe inyuma gato twarabonye n'indirimbo uhayagiza umuririmbyi umwe mu baririmbyi bo ngaha mu Burundi kubera iki guhayagiza umuririmbyi kandi nawe uri umuririmbyi brother nibisanzwe ivyo nibaza ko ndamaze kubisigura kenshi cyane je ndikunda ariko ntikibuza ko nkunda undi muntu
ngo nuko nikunda ngo cindaka gukunda undi muntu ubwo abari ubu hypocrite je rero sindi mu hypocrite jewe ndakunda akazi kanje kandi ndakunda nakabandi kuko ndumviriza je umuririmbyi wese yaba muto canke mukuru je ndumviriza indirimbo cane rero iyo umuntu ashoboye iyo umuntu amaze wemera ivyo amaze gukora nta mpamvu nimwe yo kubuza kuvuga ati King naka kandi nari shobora kwita King je mugabo naravuze King naka kubera nkunda akazi kiwe kubera nkunda ivyo akora umaze kuririmba ijya ndirimbo twakubonye sinzi ko ari Rebo sindamenye icari cyo yitwa Rap Business ni gute winjiye muri Rap Business? Jenny waza yuko nararondewe na management ya B-Face bara turaganira barambwira projet bafise ivyo bifuza cha turatangura gukorana Rap Business ni crew donc ni nabarapere bari hafi ya B-Face cyane B-Face afasha mu kugira ngo abasangize abafana b'umuziki ndundi bivanye na tara yababonyemo rero nibaza ko ibikorwa biva muri Rap Business mamaze kubironka n'ubu kandi vuba cyane mugiye kuzamuraronka vyinshi bivuye muri Rap Business inyuma yo guhayagiza umurapere umwe mu barapere wangaho dufite mu Burundi waciuza wita kuri umuragwa wa Tupac urumva novuga ati muri rap bose bavuga ati ntimwibona ubwanwa mvuga ati ko ariwe unabasumba kubera iki kandi wavuze ati hariho King je nibaza ko kuvuga ko ndumuragwa wa Tupac ivyo ni ibintu bisanzwe andaze rap akandaga rap ivyo ni ibintu bisanzwe cyane ariko nibaza ko kuba naravuze King B-Face ni ibintu byamvuye ku mutima sivyo ni ibintu byamvuye ku mutima kandi nibaza ko B-Face nawe niyo fasha umuntu abona adafise tala abona atemera ubwiwe donc King aremera ubushobozi bwanje aremera impano yanje rero kuvuga ko ndumuragwa wa Tupac ni bisanzwe cyane ese mu bantu batibona ubwanwa muri rap B-Face novuga ko atarimo Jenny nibaza ko abantu bibona ubwanwa nibajya navuze mu ndirimbo yanje nibaza ko rero mu gihe utamwumvisemwo inyishu nibazocuyiye ashira isoni mu kwiyita master ese ujya yita master koko ntabwo akwiye mu master tuvuge ko ari Emnaf Jimbo uyu munsi canke n'imyaka izoza none umva amaze gushira isoni donc yita ibintu atabereye ibintu bitari ivyiwiwe sinzi ko abari guhaga ndazi ibisongo iki kukaca ubona kumengura arenze cyane ariko ikintu ciza ni kijya bakwita reka abakunzi b'ivyo ukora bakwita amazina apana wowe ko wiyita kibirenge kandi ese nawe kwita umuragwa wa Tupac dufate ko iryo zina wari hawe nande mu bari mu Burundi Jenny Tupac yandaze rap Tupac wenyene ese waba warabonye Tupac cyangwa waribonaniye amaso mu yandi atari banga mwicaranye mu kabare kitwa gute canke ahantu mu gisagara citwa gute je Tupac yahoraganira na sogokuru wanje yarigeze gutembera mu bihugu vy'Iburayi baraganira cyane rero yaramubwiye yasize amubwiye ati hari umuzukuru wawe azo donc ndamurazi rap azo umurapera akomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi rero nibi deja biriko biraboneka ngaha kihaze nikaze tugire bato makanda keretse yuko adakana gato bikikata kuriya tunaingia kushoto navyo shoto noche natsumoto mini papa yao hawo ni watoto zangu tena mama ya hawo na wapa kanyanya